Burundi dufise inzara wewe nk'umwene gihugu ushobora kurima nk'umwene gihugu ushobora kubona umwimbu uva ngaha muri Buganda nike kintu ubabwira muri rusange muri rusange je kintu nimvira abantu izo mvugo bakoresha yuko igihugu tanja dufise ikenye dushonje mu misanzo twaye tumenyereye hageze izisaha hageze iki gihe cy'ukwezi kwa 12 injya zahora zizimba ugasanga ikiro c'ubufu bw'ibigori kiro kiragugwa ibihumbi 2,800 mugabo gushika uno munsi zaturimwo ikiro c'ibigori kiricari kigwihumbi n'amajana je nibaza ko abo bantu mu bisanzwe mu by'ukuri bashaka ngira ngo izindi nyungu babyaza muri ayo majambo bavuga mu gutitura igihugu cacu ikibazo kijanye n'ibiharage navyo ibiharage naho nyene hahora hagera ubigero cy'ibiharage kiri ku bihumbi 4, 3, 5, 3 mugabo ikiro ca kirundo c'ibiharage umwanya tuvugana kiri ku bihumbi 2,500 2,500 aha nyene i Buganda je ntabwo nibaza ko kubijanye n'inzara ico kibazo c'inzara je ntabwo ndakibona uburyo twari dusanzwe tumenyereye ntabwo mbona ko inzara ihari kabisa inzara umva no kuvuga ico kurya cyose kirahari kuvuga wa mugambi wanye n'icubahira ati imbura kazoza umufuko ufise amafaranga umunwa ico kurya dufate ko muri Buganda bamaze kubigira ivyo bintu cyane gose ahubwo mbere birarenze kuko hariho n'ingereka je no shangereka ko hariho ikijanye n'ubudodo kanshi abashefu bacu baravuga ati mu Burundi turarima ariko bamwe batiyoza igihugu bakavuga ati inzara irisha abanyagihugu mbega ico kintu c'inzara wowe kivuga kwiki nta nzara ihari turiko turafungura neza ivyamwa tuvyamura neza turiko turabirangura neza twaba tuyirangura 7,500 ubu turiko tugura 7,300 umva ko ibintu bimeze neza cyane raba imyembe breve iyi yose niyo mwirimi bararima tukarangura nawe umurimyi arazana mukarango iyo umurimyi yawirimi awudandaza nk'ubu nje nawe wirimi awuzana ku isoko awudandaza ngaho atabyo kurangura atanyungu ndiko ndaronka 1,000 canke 500 wa uranguye nawe tudandaza je ndawuguze 500 ndawudandaza 1,000 nyene kurima dandaza 500 nanje 1,000 ya murumva ko ibintu murumva yuko ivyamwa arirya nawe turafungura twajira gufungura ubugari twaca turenza ko iki akamwa twarenza ko ivyamwa kugira ngo tugire amagara meza kugira ngo turyoherwe ibi byose ni ivyamwa ego ore mama uri kuraraba iyi business uri kurakora urabona neza ko hari ikintu maze kuguhindurira mu buzima kugutangura gukora mu buzima kubera ndashobora kudandaza nkavuza umwana nkamugurira impuzu nkamugurira kamambiri nkamugurira ikaye nkamugura n'ibifungurwa bindi bisanzwe abantu rero bavuga ko atabyo kurya bihari mu Burundi nake kajambo babwira kuko uri kurya birahari ibyo kurya birahari Murabizi neza les amis twazindukiye aho bita mu isoko mu Cibitoke ca Rugombo nkuko mubibona ngaha turi ni ni Buganda niho duhagaze neza na neza rero ngaha ayo niho twazindukiye twaje kubereka yuko umutekano mu Rugombo ni wose hari amahoro abenegihugu bararima barimbura bakanadandaza of course tuguma turi mu mirimo yose siko biri ga chef ino ni barimo bakanadandaza ivyo barimye barabidandaza mu mutekano abantu baguma bapostinga zanya nka Burundi baguma bavuga ngo bashafuza igihugu baguma bavuga ngo mu Cibitoke ngo nta mahoro ahari isi soko na ntiyaremye hoba horeka kuba mahoro hama isoko ikarema les amis twaje kubereka yuko mu Cibitoke ca Rugombo aho bita i Buganda ku soko yuko hari umutekano ya uburyo ahantu duhagaze neza na neza ni mu ntara ya Cibitoke ya kera ariko mu ntara ya Bujumbura hano turi neza neza i Buganda tuguma tuvugisha abenegihugu bararima bagashora ivyo barimye ibindi bakabika amafaranga muri wa mugambi wanye n'icubahiro mbona kazoza umufuka amafaranga urumva umunwa ico kurya niho tubereke abenegihugu ko bari kukivi kandi abenegihugu ko bariko
barakora hari n'amahoro mugumane natwe tu nize ko meze neza murabona nk'uko twababwiye ati mugumane natwe tuje kubereka abadandaza kuri ino soko bamwe tubereke uko murabona neza mwene wacu murabona neza umwene wacu umwene gihugu ariko arikorera chef ni sawa umeze neza ndashaka tugira ingene bimeze rero wose ngukora akazi ko gusekura yego yo turamenyesha amakuru n'ugira kibazo ibintu bimeze gute ubona akazi karagenda neza abanyagihugu baratuzaniye uraronka ivyisekura muri rusange uzobyirukanga ubukebuke gusa n'ikihe kintu ari kitagenda nabi ari kitagenda neza ntacyo kitagenda neza byose bigenda neza abenegihugu barazana umwimbu ugasepura ibintu bigenda neza ubona abenegihugu barima nk'uko bitegerezwa cane bararima ku bwinshi neza bari kuri politiki ndakena reka tubandanye tubabwira amahoro cyane mwene gihugu ngahanye mwene gihugu asanzwe ubino Uganda ego twebwe turamenyesha amakuru dushaka tubwire ukuntu situation ino ubona gute abantu bararima bakimbura kuko hari abantu benshi bavuga ngo mu Burundi ntavyo kujya dufise mu Burundi dufise inzara wewe nk'umwene gihugu ushobora kurima nk'umwene gihugu ushobora kubona umwimbu uva ngaha muri Uganda nike kintu ubabwira muri rusange muri rusange je kintu nimvira abantu izo mvugo bakoresha yuko igihugu atanja dufise ikenye dushonje mu misanzo twari tumenyereye hageze izisaha hageze iki gihe cy'ukwezi kwa 12 injya zahora zizimba ugasanga ikiro c'ubufu bw'ibigori kiro kiragugwa ibihumbi 3,200 mugabo gushika uno munsi zaturimwo ikiro c'ibigori kiricari kigwihumira amajana 8 je nibaza ko abo bantu mu bisanzwe by'ukuri bashaka ngira ngo izindi nyungu babyaza muri ayo majambo bavuga mu gutitura igihugu cacu ikibazo kijanye n'ibiharage navyo ibiharage naho nyene hahora hagera ubigero cy'ibiharage kiri ku bihumbi 4, 3, 5 ibihumbi 3 mugabo ikiro ca kirundo cy'ibiharage umwanya tuvugana kiri ku bihumbi 2,500 2,500 aha nyene i Buganda je ntabwo nibaza ko kubijanye n'inzara ico kibazo c'inzara je ntabwo ndakibona ubwo twari dusanzwe tumenyereye ntabwo mbona ko inzara ihari kabisa inzara umva no kuvuga ico kurya cyose kirahari kuvuga wa mugambi wanyene cyubahira ati imbura kazoza umufuko ufise amafaranga umunwa ico kurya dufate ko muri Buganda bamaze kubigira ivyo bintu cyane gose ahubwo mbere birarenze kuko hariho n'ingereka je no shangereka ko hariho kijanye n'ubududu nk'ifu y'ubududu yoyo ikijanye n'igitegwa c'imyumbati cyo kiri mu bintu gushika uno munsi n'izi saha dufise ikiro c'ifu ubunyene kigugihumira amajana 2 ubufu kigumira amajana 2 ikiro c'ubududu amajana 8 gihumbi kuvuga ufise 2000 urashobora gufungura 2000 ufise nk'umuryango w'abantu batanu ikiro c'ubufu hamwe n'intuze ikiro c'ubufu ni nusu mu gihe hahora hagera iki gihe ubufu ari ibihumbi 3 ikiro c'ubufu 2,100 kubera kuduga cyane bikabije ibihumbi 2 mugabo ubu ikiro c'ubufu ni cabiri uburyo ufise nk'umuryango w'abantu batanu ushobora gukoresha ibihumbi 5 n'utuboga mu isoho wasumye n'ikiro c'ubufu waguze ugasanga umuryango urariye komera mwene wacu turagushimiye cyane urakoze gose uhora uri murimyi je ndo murimyi umugambi wo kurima ubona ino bawitaba kurugero ngana gutugira umugambi wo kurima impamvu nivyo byose tubona ko n'imfungugu zihari ubu abantu biki gihe ubu twaramaze guca ubwenge amashiramwe yagiye atwigisha kubijanye n'uburimyi ubu turiko turakoresha inyigisho twigishijwe mu bijanye no kurima kijambere nivyo bintu biriko biratuma umwimbo wiyongera cyane mu gihugu cyacu mama ni sawa ndabona ngaho umumama ngaha anya ari ku kibi ni sawa amahoro muvyeyi amahoro murakomeye turashima nuko umudandaza iki gamama tanazo ubududu ubona gute umwimbo w'ubududu muri Buganda bifashe gute umwimbo ni sawa imvura irikiragwa biragenda neza imvura itaguye naho byo bigenda nabi ariko gusa umwimbo ni sawa inzara mwarakemuye ngaha muri Buganda ntago byari cyane byari sawa abantu bavuga ko mu Burundi hari inzara gira akajambo batubwira
yaciye reka ntacyo tubandanye reka tubandanye n'abandi bako badandaza ibigori abavyeyi bako badandaza ibigori murabona yuko abavyeyi ni benshi abarimyi ni benshi ariko aradandaza reka tubanze tumubangire gatoyi. nkuko mubibona twagejeje kuganiriza abamama basanzwe bagira badandaza ubufu ibigori n'ubududu ubu rero reka tubereke abivyamwa navyo bose n'abenegihugu umutekano nijya nawe ibintu byose ni sawa bariko bararondera agafaranga murabibona bariko badandaza ibyo basanze bimbura na cane cane ibintu by'ivyamwa. Amahoro cyane mama. Kuma n'umumama. Amahoro cyane. Umeze neza. Nkuye gusigusoni. Nisa mama raba nta kibazo. Nta kibazo. Banzura musi abantu badukurikirana Cibitoke. Amahoro cyane. Cibitoke. Yipya amasadi. Ndamuvugire ati amahoro. Abantu badukurikirana Cibitoke. Hari abantu badukurikirana bari hanze y'ibihugu. Yego. Mugaba barundi. Banzura musi abantu badukurikirana. Umeze neza. Meze neza cyane. Murakomeye. Bakomeye. Twashaka twagendeye uyu munsi aha mu Buganda iwanyu kubera ko abarundi bari hanze y'ibihugu canke turavye n'aba bakuru b'ibihugu bacu akenshi abashefu bacu baravuga ati mu Burundi turarima ariko bamwe batiyoza igihugu bakavuga ati inzara irisha abanyagihugu. Mbega ico kintu c'inzara wowe kivuga kwiki? Nta nzara ihari. Nta nzara ihari turiko turafungura neza. Ivyamwa tuvyamura neza turiko turabirangura neza. Tukaba tuyirangura indwi bitanu ubu turiko tugura indwi bitatu. Umva ko ibintu bimeze neza cyane. Raba imyembe breve. Iyi yose niyo mwirimi. Bararima tukarangura nawe. Umurimyi arazana mukarangura. Iyo umurimyi yawirimi awudandaza nk'ubu nje nawe wirimi. Awuzana ku isoko. Awudandaza ngaho. Atabyo kurangura atanyungu ndiko ndaruka. 1000 canke 500. Wa uranguye nawe tudandaza. Jenda uguze 500. Shinda udandaza 1000. Nene kurima udandaza 500. Nanti 1000. Ya murumva ko ibintu ari. Murumva yuko ivyamwa ari rya nawe turafungura twajira gufungura ubugari twaca turenza ko iki akamwa. Twarenza ko ivyamwa kugira ngo tugire amagara meza kugira ngo turyoherwe. Ibi byose ni ivyamwa. Ibi byose ni ivyamwa. Ego, ore mama uri kuraraba. Iyi business uri kurakora. Urabona neza ko hari ikintu maze kuguhindurira mu buzima kugutangura gukora mu buzima kubera ndashobora kudandaza nkavuza umwana nkamugurira impuzu nkamugurira ikambambiri nkamugurira ikaye nkamugurira n'ibifungurwa bindi bisanzwe byo kuvuga. Bavuga ko atabyo kurya bihari mu Burundi. Nake kajambo babwira kuko uri kurya birahari. Byo kurya birahari. Ifuku igiro ni 2000. Ikiro cy'ubududu ni 5. Ikiro cy'ibiraga ni 3. Urumva indya ziriho. Ego reka musanzwe mukorana. Wewe usanzwe gukora nyene business yo kudandaza imyenda. Ego tushaka kubwire rero kandi banzu baramutse kwanza we ntiwabaramukije banzu baramutse. Yabwira isoni mama yabwira isoni baramutse. Ati ni sawa. Uza kamwe mu mama. Ego ngo ura umwembe none uhiye ibe nico kimwe n'udahiye twatugurisha inoti y'igihumbi iyo udahiye uhiye na byose ibe ni kimwe bivana nuko wowe ushaka kuwurya ni ukuvuga aha i Buganda ufise igihumbi urashobora kuticwa n'inzara oya ntabwo nta nzara urafungura kabisa turagushimiye cyane rero ubona bigoye none yes gazi nkuko mubibona rero turacagera tubaza tuvugisha bene gihugu tuvugisha bene gihugu urabona turi mu isoko hagati aha mubona turi mu isoko hagati ya Buganda kandi nabaragariye yuko banabemereye noneho yuko atanzara ihari hari imfungurwa bararima bakarangura byose bikagira iki bikaja mu ngiro nta nzara ihari muri rusange abana baronka minervare kubera ivyo birimira ibintu byose yego yabisigura ko neza mu Burundi ikibazo c'inzara carakemutse ikibazo c'inzara hazogira umuntu ababesha ngo mu Burundi ngo turashonje oya nta nzara ihari
ihari abenegihugu bose bari ku kivi. Inzara iza ku muntu atarima no ufata amaboko akashira mu muzi shambo c'abaraho. Umugambi wa nyene icubahiro wo kwijukira uburimyi abarundi bose barawukurikije 100%. Turacagenda tubereka inyuma yo kuva ngaha reka tubereka abandi bantu ivyo bari kubaridandariza mugumwane natwe tu